bakunzi b'urubuga rwa Yesu TV turaramukije amahoro y'Imana. Uyu mwanya turi muri studio ya Yesu TV, turahaye ikaze uno yaje yatugendeye muri studio ya Yesu TV. Mbega uri umwigeme uri umumama? Uri umumama. Umumama w'abana bangahe? Yesu aguhezagire. Rero imbere yuko tubandanya ikiganiro twagomba tugusabe ubanze ubwire amazina yawe abantu bari kwaragukurikirana. Turaguhaye ikaze. Yesu nashimye. Amen. Amen. Nkurunziza Francine. Tugira ku ijambo rero ushingira intahe abari kwarakumviriza babwira ibyo Yesu yagukoreye. Cyambere nangwe gushingira intahe ndashingira intahe Imana ko yandokoye. Sinibuka umwaka ariko ndabyibuka cyane nari nkiri muto aho habereye isanganya mu gisagara cya Bujumbura hajya mu Cyarama aho twari kumwe na papa tugiye kuramutsa inshuti hajya kujya kane tuvuye gutembera twicaye muri saro dusanga nyamazi yatujurije mu nzu agomba agere ku ntebe yaho twicaye. Cya gihe uruzi ruteye amazi ateye ava ruguru mu misozi. Pole sana, Imana yarakoze kubazigama. Papa rero turi kumwe imvura iragwa turateka turarya nta nubwo twari twifitiye deje gufungura rero niyo bavuga ati burya umuhungu yarahaba ngo ugende uryame ku mwana agiye nko ku mucumbi kibamaze cyo kumurya cyo impande y'ibarabara cyo kirabomoka kibomotse rero cyo tuvuga ati reka dusohoke hanze kumbura inzu itugwako ngo tucitunganya abo twagiye kuraba bo basohotse twebwe turi muri iyo nzu akimbwira mbere igitenge kidakanye icyayi nayo nambaye cyari cyamaze gutwakwa tuvuye gutemberana mu kabare na papa rero cyo twisanga inzu yamaze kutugwako. Inzu nabaguye ko kweli murakira. Imana yabakingiye. Imana yabanye na hatwe. Hama imaze kutugwako aho sinzi ngena akenge kagarutse ndi musi matafari ndaduza ku bitugu numva kandi nabwo nubitsinda ncanumva ndaremerewe sinzi ngene akajwi kaje ndasohora akajwi bace baranyumva bari bandondeye barambura bace baraza kunyurayo barandokora ndavuga ati Imana ishimwe cyane. Imana yarakoze gukorokora kwari kugira ngo uzwishingira haye mu gihe nk'iki kandi uzikorere. Yego bandama maze kuvayo nkivayo nta kindi kintu nabajije mbe papa arihe ngo nkibaza papa baca bambwira uti burya papa wanyu turamubona ntimuramubona toya ati je mundonderere papa umwanya nkivuga nyine akora bari batabajije abaho abantu nyine baraza kurondera mu nyuma baramubona agikomeye agihema niyo bamujanye kwa muganga ko ntiyatambuka bamutuye mujanye bamushikana kwa muganga naje bacashikana kwa muganga twashikiye rimwe bakimupima aho nyine twicaye ku ntebe cyane ngo yacika ndagira agahinda kanini ndarira aho nta n'umunshuti n'imwe iri Bujumbura hariyo muyomba sinari nzanatumbere yaba tingende kumubwira ikibazo yacikanira aho nyene yacikanira kwa muganga ajya kujya kane burya rero ubu mwanya nyene turi ndiyumvira mu notakambira noja kurondera ndabura burya rero ikiziga kirara ngaho kubera hari mu ijoro ikiziga kirara ngaho nanje ndaguma ngaho nyene bacu barantana kuko n'abaganga barase kumvura kubera atamahera ndararana ibisebe mu maso mu ruhanga hose nongaha kwitama ndafise akantu k'agakwabo umengo ni nk'umuntu yarayibukira ngo novuga ati akarago nyene naho ni agakopfu rero aho gakopfu ndagafise ariko novuga ati nyene n'Imana nyene yashatse kunkingira kuko narafise inkovu nyinshi mu ruhanga hose ariko izo zose zarazimanganye sigara iyo mutsi rero ndaryama uko ntarapfurwa buraca mu gatondo niho haje umumaraho naye nigeze kubaka cyane mbazifara niwe wagize kino kibanza twego none ko atakufunga
kweli baze kumvura ko yatamahera uwo mwanya mama akiri ngaho abapolisi baca barahashitse rero abapolisi bahashitse baca bambwira ko ariko atakupfuye ati nta mahera tugenda baca baranjana kwa muganga baca baramvura baje kumvura ca ndatahana n'ikinini kimwe cy'ubo bari bampaye rero baje kumvura wa mama nyene acarongera aragaruka fara nta kinini bagwati bamvuye gusa bashira ko pasima n'imiti nta bindi bamporeye nta n'ikindi na kimwe bampaye uwo mama Imana kiramukoresha acaragenda arangurira ibinini baca bamubwira ati ibyo binini nta bintu atariye baca baragenda acaragenda gufungurira muhira arandonderera ifungurwa ndafungura aca marajabinindamira novuga ati Imana ishimwe kuko Imana yarakoresheje abapolisi irongera irakoresha umumama kuko ntibari kumvura Imana itaba hafi nawe kandi Imana ibahagurutse benshi rero ndashimira Imana ikindi gihe kandi hari mu mwaka uheze itariki imwe hari ku munsi bwari buca bonane yavuyeho hari mu 2024 rero tuza turengera tuvuye gukora ariko wa mbere tuvuye gukora n'ababyeyi ndiko ndagenda none ndiko ndagenda mu ibarabara haca haba abantu bariko barashwana baca batera ikidaci mu ibarabara batera ikidaci mu ibarabara kica kinkomeretsa umutsi wo kugitsinzira ndakomereka baravuga ati umuntu arapfuye aharabaye ikimuga karabaye cyane azosora kuva mu nzu ico gihe ndagira ubwoba cyane ndajugumira kuko n'ukuguru sinashirase sinashinga n'amano nagira kukuguru no kwikinga bashize kwikinga kugira bagende kwa muganga baramvura baraheza baje kumvura bararonde umuntu yangirije sanga nyine baramubura abavyeyi nyene baraharahamba hirya no hino baramvuza ndakira bomaze yego hama maze gukira nuko ndashima Imana ubu ndagenda neza bimeze neza naho bicamwa akanya gatoya kumvamo agasonga ariko bizohera rero nico ndagishimira Imana ikindi kintu noshimira Imana cyane rwose kandi ikindi naco nohanura abakobwa umwanya n'isaba bari paranyumviriza cyangwa abamama n'abigeme bose aho babaye je narabaye ngankorera Imana kuko nakuze ndi umuntu akorera Imana ndakorera Imana haragera igihe mudayimoni aramperaho kuyerera ndayera ndaja mu gisagara ngo ngende higa amahera ariko naho nagiye nagiye ku muhori bambwira ati we fara naho ugiye uzogira ikibazo ntuzozura imizima ndagenda maze kugenda byo bambwira byose sinabyumviriza ku buryo n'umupasiteri yarakira umwarimu ariko ubu n'umupasiteri yambwira ati fara uko ugenda kuyerera ngo bazi uze kuri wanje ndavuga ati ntidukunda je shaka kuja guca amahera ndagenda guca amahera mu gisagara ngiye guca amahera mu gisagara ndamarayo umwaka ndamarayo imyaka 2 nshuti z'umusaraba umwe nisamwe muri kumaranyumviriza nta n'ikintu nta n'ukurukuramo inkoko cyangwa agapanya nta n'ikintu na kimwe naguzemo muri ayo mahera naciye uvuze icyo nagenda kubaze nagomara kubaze nti mbega warose amahera angana iki muri uwo mwaka wose wamaze hari iyo myaka 2 ndabeshe n'uwo mbaza igitigiri sinokimenya kuko naho bampemba sinamenya amahera yaciye sinamenya yayongeye nta n'agapanya n'abana arayaguze mvuga ati uku kwezi ndagukoze kandi undike muhira bangurira agapanya cyo bangurira agako nari kintu na kimwe nakuzemo mu nyuma rero ndaguma ndaca amahera uyu mwana isaha ndagira yampindura isanganye si kuvuga isanganye ko ikintu cyose iyo gihaye ikibanza cyangwa iyo gihaye umwanya birakubaho rero ncanja mu ngeso mbi ncanja mu by'ubusambanyi ngiye mu ngeso mbi kandi ntarandabijamo ncambona n'umuhungu ego umuhungu yabino ariko ntiyabino yari umunyakayanza rero icyo kibazo kirambako kimbayeko ndavuga ati Mana ndayikureyo canke ndeke ubundi mugenzi wanje arambwira ati fara uhitamo kimwe
kuko n'umuti wo kwikura ibyo ndawuzi ndavuga ati ariko sinokora ibyaha bibiri nkora icyaha cy'ubusambanyi cyo nongera nkora icyaha cyo kwica mu izina rya Yesu burya rero ibyo rero biragira ndabitsinda. Mbega ndakubaza ikibazo muri iki gihe waje Bujumbura wari umaze kuja mu bikorwa by'Imana, wari umaze kwakira agakiza? Nari narabatijwe. Wari waratswe kwakira agakiza? Ntacyo tubanaye, tuje imbere hama maze bimaze gushika rero inda iragera mu mezi 3 ndabwira umuntu nakorera ati mama jewe ukwezi reka ndindire ukwezi gukwire kugira ngo nkayitiye hama je nzogenda uburarondera undi mukozi cyambwira ngo fara uzobugiye kinugwenza abantu hashikana sinzogaruka ubwo mu mama ntangorane yiwe twe twibaniye neza nta kibazo na kimwe uko akazi kanje kari kuzinduka ntunganya umwana nkamujana kwibarabara bakamujana na bisi bamujana ku ishuri hama nkarinda amasaha atayi hama nkaca ndamufungurira hama ambwiye yuko ndamubwira ati jewe urondera umukozi hama itariki zinizo cyangenge arabyakira muga nawe yabyakiriye ntibyamunezereye kuko namurabira umwana neza nta n'ingorane nimwe yari ihari aranyengenga ndamubwira impamvu ngiye ngira nkako ndabyatura ndabivuga ariko kukanyuma ndatura ndavuga ati jewe naho ngiye ndafise inda iyo nda niyo kwanjye niyo umuhungu aba hariya ibubanza iwacu nyene hariya ku Musenyi cyo gituma uzobugiye atego sawa rero nzomurondera nta kundi urumva sino gutunga ufise inda nawe sino bishobora nta kundi uragira urugendo rwiza rero igihe cyo kugenda kiragera ndagenda gatoya izuba gumaho ntacyo mu biguma izuba bandanye rero maze kugera muhira barambwira mbega ujijoro bibiki ndavuga ati nta kibazo na kimwe kuko nari yaranje uburyo bwose bwo kwinyegeza ku buryo ntayibona rero haragera igihe barambaza ati none arawe mu kurya ko wicara uhengamye ubikanga ko wicara n'ibiki tije nangorane nimwe fise tije ndakumenya we nangorane nimwe ufise atayara niho rero mama nyene ari we mama ari wantunze si mama mvya ariko kuko ntunze ndamwita ko ari mama ari we mama carambaza none fara baranyicarika ahantu amura mu kazi we barambaza ntako batagize barambaza ndabanye ku munota wa nyuma rero nababwije ukubera tuje ndafise turafise indatene yo kwandenia nawe kuko umuhungu bari bamuzi rero baca ba nijoro inama ikirakora nayo umuryango baca barambwira ati rero nukuza kumurondera twumve ikibazo cy'uwafise nawe muza kubimubwira ati je nayo nagiye kubimubwira acambwira yuko inda atari yuwe twe tuzogenda tuca turagenda umuryango tugiye dushitseyo acambwira yuko inda atari yuwe ati nyimba mukeneye ko ari yuwe ngo tuje gupimisha amaraso ndavuga ati none jewe ko nzi ko atawundi twabonanye ari wewe ngo iyo ibundi uri kurabwira inda ko ari yuwe ninde hama ndaguma ngaho turahana isango yo kuburana turagenda tugiye wewe yishimikiza kubera hariho amaze kuyintera yaciye azana umugore amaze kuzana umugore kubera hariho amaudio naciye ndamurungikira ndamutuka cabiraho nyene ndamutuka ibijambo vyinshi ivyo yishimikiza byuka camvuga imbere ya segiteri tugeze imbere ya segiteri turavuga umuntu nawe aravuga araheza nanjye ndashikirwa ndavuga ndaheza ugare kukanyuma sinzi ngene Imana ikoze nyene ibirego byose twabitanze twavuze acavuga ati inda ni wanje ariko nzovyemera neza na neza umwana apfutse mbonye gusa
ababyeyi n'abo biwanje bacavuga ati umwana arashobora kwitorera mu muryango wanyu ariko mu bandi bapfuye cyangwa bariho ariko ataco mupfana cyangwa mu nshuti z'umuryango uko nyene bo turaguma ngaho umuhungu nyene arayemera ndetse turandikiranira ninda turaja kuri fagisi biragenda neza ariko umwanya nk'ifise inda nta kintu na kimwe yafasha nta kintu na kimwe yampa ababyeyi nibo bamenya buri kintu cyose maze kubyara yarangura uduhuzu nyene tw'umwana dukeya ikigoma n'agashuka arabigura ariko maze kubyara iyo nda naragize ikibazo gikomeye cyane ku buryo muhira abanyanka barantegerekeraniza umwe wogenda kwa nakundi wogenda kwa nabi biranka ingene ndabigenza ndavuga ati neka mana je ndabigenze gute muyomba rero yahora afasha carapfa apfuye baca bambwira ngo fara ngo urafise umwana kandi urafise umugabo jamwa kijya cyumba baca bampindira mu cyumba ngira kiva imvura iguye umengo ni hanze ndabibamwo uko nyene ndavyihangana ntaguciriyemwo icyo cyumba bagushizemwo cyaho nyene bari basanzwe bakureze yego caraho nyene bandanye hama maze kuhaba imvura iguye nacafata nkazinga utwo ndarako nkakura n'impuzu zose nkakurayo maze njana muri saro njanye muri saro uwo haryamye akaca ambwira ngo mva impande nta mwaga nkeneye nkaca futa nkaca shira umwana mu mugongo nkahagarara imvura iheze naja kuryama ari uko imvura iheze cyangwa nkaraba ahandi mba ndikika nkaba ndaryamye ku mwana uyu mwanya n'isaha ni ukuri ndashimira Imana umwanya n'isaha nkiriho niho umuririmbyi yavuga ngo nshasi za nyuma naziboneye muri Yesu nshasi za nyuma nazibonye muri Yesu kuko uyu mwanya n'isaha simba nkiriho kandi uyu mwanya n'isaha simba nkikorera Imana imba ndi mu vyisi ariko Imana yarabanye nanje irangwanirira hama novuga ati naho imiryango yantaye inshuti n'abagenzi baranta ariko umwanya n'isaha novuga ati abavyeyi bene wacu basazanje basoko ba mama n'abapapa bose bafite mwishengero bo ndakubaza ikibazo ngiye numva impamvu wambwiye ngo uri umukenyezi kuko ufise umwana nagira ndakubaze nta mugabo uraronka wundi oya ndacari muhira uracari muhira urarindira iki Imana izokora je ndarindiriye iki Imana icovuga kuko wambajije ngo uri umukenyezi ndimva ndamubwira ko ndi inkumi ntari inkumi cyamitamu kuvuga ati reka mvuge ko ari umukenyezi wavugishije ukuri sawa Yesu aguhezagire kandi azogutabara ukomeze kumwizera no kumukorera kuko inyishu yiwe iri hafi ukuvuga uko ukomeza kubaha Imana iko n'inyishu ukomeza kwegera none rero imbere yuko dusozera ikiganiro cacu none wobwira iki abandi bakobwa bari abakobwa byagiye bigora gutyo wabwira ko wafashisha iki uyu mwana n'isaha icyo nubabwira umukobwa umuntu wese ahantu ari hose yiyubare ku ngendo z'abahungu kuko umuhungu w'iki gihe araguhita ngo aragukunda ntatarukunda gufitiye ari ugukononera ubuzima uwo muhungu nako atanyere ku rukundo yo bafitiye ariko kumbe yari yifitiye indi mipango novuga ati ego turakijijwe abantu benshi turakijijwe kandi umuhungu aza avuga ngo arakijijwe n'ahadakijijwe ko kari ikintu akongeraho novuga ati umuntu wese ahari naje ku mavasenge hama yumva ijwi ry'Imana icyo mubwira hama kigenderera kuko ego n'ijwi rya Satani ririyorobeka rikakubwira ati kora iki n'atari ijwi ry'Imana umenye gutandukana ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani nivyo Satani yigira umumarayika w'umuco bandanye hama novuga ati n'ukuri inshuti z'umusaraba abakobwa aho muri hose mwiyubare mu ngendo z'iki gihe kuko abakobwa umwanya n'isa muri twaza ngo mugiye kuraba ngo bahungu muhira ngo mugiye kubatemberera oya urashobora kumutemberera rimwe kabiri irigira gatatu nazokwihanganira nyimba mukundanye koko nabye ni muvyerekane mu muryango ndetse n'inshuti zose zibimenya ati murakundanye by'ukuri kandi uje ku mavusenge ubaza Imana ati mbe Mana uyu muntu mpaye niwe cyangwa niwe uyu mwanya n'isaha uyu mwanya n'isaha cyo wahondi Imana izofashe gusa kimwe gusa uyu mwanya n'isaha je nta muhungu yonza mbwira bibikiri ego abahungu bari yorobeka
akaza akavuga ati je ndakijijwe ngo shaka umubana naho atari ibyo abashaka kuguhenda. Je navuga ati Imana ibishoboje kandi nkaba nkoreshwa n'Imana, Imana izongendere kandi Imana izokuma imbe hafi. Sinipfuza ikintu cyambaye ku bwa mbere ko cyosubira kumbaho, kuko umwana isa ndacafise igikomere kitazorinda kimvamo, kiretse kizomvamwo ariko banshize mu isanduku. Abahungu cyane cyane banteye rero, umuhungu niyo mpamvu atoza kwiyorora umuhungu iki n'ibiki. Abakobwa rero mugende neza, n'abahungu murabe ingene mugenda, kuko n'abahungu hariho abahungu bamwe bagenda ibitabereye. Murakoze. Sawa, urakoze ku mpanuro umaze guha abandi bakobwa, ariko cyane cyane niyumvira ko si ukwiyumvira byiza nuko kwiyegereza Imana ye bakaba muri Yesu nkuko nawe wahisemo kuba muri Yesu. Urakoze cyane kandi wahisemo neza. Yesu wahisemo gukurikira no kubana nawe ukamurondera ubudahumeka, niwe azogutera iteka. Urakoze ibiganiro cyiza umpaye utanze ushikirije abari kwarumviriza. Bakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV, murakoze gukurikirana iyi ntahe y'uyu muvyeyi. Murumvise ko yatwaye imbanya amakabyara umwana ataraja mu rugo, ariko uyu munsi ashima Imana, Imana yamugiriye neza. Hanyuma kandi mwibuke kugira s'abonner, partage, hanyuma na j'aime na commentaire. Ntimwibuke no gufyonda ku gakengeri ko atarabikora. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane.